ninjira muri equipe yitwa Madrid mumenye neza ninjira izina rya Vini Junior tuzasohoka muri equipe hama nkinjiza irindi zina giwanje rizwi ku izina rya Nico Williams asanzwe novuga ngo agize iki akina equipe yitwa Atletico Club. Wowe ntaje wowe ntaje ngo nuko ngo Vini Junior ngo asohoke Nico Williams ngo niyinjira wowe ntaje kure Vini ukinza Nico Williams ukoze iki reka yuwakoze ababara gusora wita Vini ukazana Nico wa Bilbao oya Nico ubundi ni mwiza Nico ni mwiza ico mbona nk'ikintu kikimuhanza abuze umumenyereza ashobora kumufasha gukomeza ubwiza bwe ngo bugire karite rero umumenyereza nka Jurgen Kloop numwe mu bamenyereza bafise experience beza arafise ubwo ruhara rwo ushobora gufasha uno mukinyi Nico Williams kugira urugero rwiwe ruse neza cyane gusumba ariko kandi Vini n'umukinyi mwiza Vini ni mwiza ariko ikintu cyo kiramukora ko Vini imyitwarire yiwe discipline kote discipline yiwe ntimeze neza indero yiwe niyo ikiratuma umumenyereza Jurgen Kloop yumva ko atomukoresha kuko gukoresha umukinyi nivyo Vini n'umukinyi abizi kuko umumenyereza uri umumenyereza utigeze kuraba umukinyi wanje bivanye n'ukunda mubona akinamo bivanye n'ubushobozi mbona afise mbona ko no mukinisha uko ariko ukasanga Vini ni wa mukinyi byati nkiniruku nawe akavuga ati jengo numva ko no kinibi ukamega muko murahari muri bintu bya Brother Affaire niyo huza n'umumenyereza nka Jurgen Kloop ego Vini yarahuje na ntuze na none mbonyeza avuga ati Carlo Ancelotti ubundi navuze ikintu kimwe bwana Robert eka ntange example mu nkundo sivyo abantu ntibahebana ngo nuko badakundana abantu bahebana kubera kudatahurana uri kurumva kudatahurana ico cyo nyine gituma abantu bumva ko bosesa by'amasezerano y'urukundo yabo kuranyumva rero Jurgen Kloop nawe novuga ati cyatumye nyamukuru avuga ngo Vini nansokere mu mugwi suko atari umukinya atazi suko ari umukinya atazi gukina suko ari umukinya atabizi ahubwo nukunanirwa kumutahura nkuko Carlo Ancelotti yamutahura Ancelotti we yaratahura Vinicius Junior ukabona ati birakunze ko abana nubwo Vini agaragara ko umukinya afise ingeso mbi ariko Carlo Ancelotti cyo yakoze yaramutahuye nk'umwana wiwe buryo umwana abaye ikigaba ntiho cumutereranya umwana abaye igisuma ntiho cumutererana kenshi n'abavyeyi bakunze guhamagara ati umwana wawe arivye bariko bamukubita bagomba bamwica ugasanga araje aramuvugiye ati ndekera umwana afuma mwica jewe kandi aziko ico we ko barahora umwana wawe yiwe ari ukuri ari igisuma yivye uri kuranyuma ariko kwako n'umwana girante Carlo Ancelotti rero Vini yamufata nk'umwana byatumye anamutahura cyane gusumba inyifoto yose ya Vini ukabona ati bakora mu torutunenge bakora muvuga nabi ariko ukabona Carlo Ancelotti iwewe yaragerageje kumutahura amenya ukuntu amukontrola no kunamujera babana mu mugwa Real Madrid ukabona Vini na Carlo Ancelotti bo baramaze kunywana Vini yaravuga Vini ukanatera amajambo Carlo Ancelotti akamenya ukuntu ashobora kumwegera akamuyagisha neza bitandukanye nuko kwa Xabi Alonso wabona Vini asohotse ashavuye Xabi akacayira birapembeni acha turungi ikintu mwati genda mu mubwira natagaruka ntazoronka umwanya gukina ariko kwa Carlos uko byari bimeze none kagira kwa Carlo Vini ntihatitwara nabi yaritwara nabi ariko umubano waguma ari mwiza rero novuga ati kumva yuko Jurgen Kloop avuze ati ninje mu Real Madrid Vini nawe asohoka suko ngo bisigwa ngo Vini ngo sumukiye mwiza ahubwo Jurgen Kloop we numumenyereza yumve yuko atoshobora kubana na Vini muri izi ngeso ziwe za Vini numumenyereza yumva ko atoshobora gutahura Vini muri izi ngeso ziwe arimo ariko aritwaramo cyo cyonyene nico ntahura ubundi ubwiza Vini arabufise nabitaye mu buryo bumwe canke bubiri bumeze gute buryo bwa mbere uyu mugabo yawe muri equipe Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza abana n'abagobagoye kuri babiri Mane na Sara yarumvise umunzane babiriko kumanaginga amazina abiri akomeye mu mupira w'amaguru asanga nawe karahanganira kuba amazina akomeye ariko umugabo nawe nyine yarahengamye ndabizi yarahengamye nyene kuri Mohamed Salah ndavyibuka Sadio Mane amusora yindoka ati ujya mu ngari selfish ni ari afite ibintu byo kwimana umupira nkavya bintu tumaze igihe tuko turabona kuri Xabi ukabona Vini niko arakina neza gusumba Mbappe ariko agasohora Vini neza cyane sivyo mu buryo rero kuri Jurgen Kloop azi neza kumanaginga amazina abiri akomeye muri equipe imwe uburyo bivuna siko yego kandi icyo ngewe ko arabizi ko neza izina hari Madrid ritwete isoko ubwo nyene buzo ngo arisore umwamirira kure izina ryande rya Mbappe arabizi ko neza kina na Mbappe lote numukinyi ubwa mbere amasezerano afite ni maremare icya kabiri
Vini Junior mukinyi ubona ko no kongereza amasezerano muri equipe ya Madrid atari karabikunda ngabikorere ko iyo ni fact ya mbere nubwo ngo iri kiratuma nubwo bita Jurgen Klopp iyo bwo ngo rika Vini asohoke muri equipe iyindi fact nubwo ni igiye twemera ko abamenyereza bagira tactique zabo sivyo bagira ivyo bashaka kwimpoza muri equipe bagira icyo bashaka kwimpoza kugira ngo umugwi wabo witware neza performing neza muri icyo gihe rero kunahuza no gutahuza umuntu aradukurikira cyangwa umuntu akurikirana ikipe ya Madrid n'umugabo azina neza ubute Vinicius Junior yuko atoje muri tactique z'umugabo bita Jurgen Klopp biragoye ariko je mbifashe nk'ikintu kiri nk'ikintu kimwe kiza gutuma Zabi umugabo bita Jurgen Klopp yifuza isoko ry'umugabo bita Vinicius Junior ariko nkavuga ngo ni gute ubwiza bwa Vini butogaragara muri tactique z'umugabo bita Jurgen Klopp. Reka nemere yuko Jurgen Klopp akina gegen pressing. Niyo system doje yazanye muri football moderne itari classique izagaragaza no ashaka inguvu zidasanzwe azitwaza ibikombe bitandukanye mu za Premier League igikombe cya Champions League. Mbega niyo tactique abona ko Vinicius Junior atokwinjiramo neza. Yego kuko gegen pressing yubakira kuki gegen pressing yubakira kuba fullbacks abakinyi nimero 2 nimero 3 ikubakira kuba winger nimero 7 na 11 mbega Vini iyo karite gukina asubira inyongera duga ntayafise iyo katarafise sibyo mbega Vini iyo karite no gukina kati mu kibuga ntayifise arifise yo kuzunguka teri agana no kati mu kibuga arifise ntayafise sibyo ivyo ngo biri mu bintu sho kuba nogira nka factory byo tuma bivuga ngo umgo bita Jurgen Klopp yagize Vini nka priority nimero ya mbere yose muri equipe ya Madrid kubera ko nubundi ino equipe arabizi ko manashinga amazina abiri ubwa mbere bigoye yarabanye na Mohamed Salah Liverpool ya muri Liverpool nubita Sadio Mane ngene vyamuvunye icya kabiri bivuye na tactique yifuza kuza muri equipe ya Madrid nizo factors zibiri nomara kurande gonye no bishiramwo kuko nta muntu atonezero gutunga na Vini muri equipe nta munyereza numwe atoneze kugira izina Vini muri equipe ariko je mbona ko fact ari imwe gusa kutongera gushikira muri pressure gutunga amazina asa nka anganya inguvu muri equipe imwe bikaza kurangira nashaka equipe yakira performinga neza nivyo mbona nogira nka fact imwe kote ya tactique ngana ikurimo kubera ngo tactique umukinyi nka Vini n'umukinyi cyo kwiyadapta sero na tactique munyereza yifuza gukina kubera ko umukinyi akuze n'umukinyi mukuru umukinyi baza ko agira urugero rukomeye yego je mbona Jurgen Klopp kuvuga ngo Vini sino mwifuza muri equipe Nikos Bwana Robert Nikos ego jewe nizera yuko uno mumenyereza Jurgen Klopp bivanye na experience afise muri no football y'umupira w'amaguru yego kumanaginga Vini na Mbappe nivyo mugora cyane yobikora kuko uravye yarabanye na Sadio Mane yongera abana Mohamed Salah nimwe biburi nk'ikiringo c'imyaka igera kuri 2 matari 3 hariya muri Liverpool 3 gusa mon frère ni myinshi ariko kandi ico gihe cyose barabanye bigenda neza uretse yuko mu nyuma mu mwaka wa nyuma twabonye umengo atanguye kuba nk'uhengama kare kabaye icya kabiri naco twarabonye abakinyi b'amazina bagiye barabana mu migwi itandukanye eske Cristiano ntiyabanye na Bale Cristiano ntiyabanye na Benzema barabanye Cristiano ntiyabanye na Mesut Ozil ariko twibukanye ariko yose twibukanye yuko yarabarusha izina Gareth Bale na Cristiano Ronaldo barusha izina mugabo kandi ubona ko Gareth Bale na Cristiano ntibigeze bahuza buri nta n'izina banganya umwe yaravuye kwa Tottenham Hotspur undi avuye kwa Manchester United Cristiano ashika mu Real Madrid ntiyabanye n'abajya bakinyi nabo bakiba bari ba Mesut Ozil bajya bo bakina ku mpande babanye Messi Neymar ariko yusonetse ko Messi Neymar Suarez babanye yusonetse tutujyanira ni je izina Cristiano Ronaldo yarafise na Mesut Ozil byarangana none Cristiano yarafise izina yarafise Ballon d'Or muri Manchester United Cristiano izina rindi yarironke muri uwo mugwi wa Madrid yarafise Ballon d'Or ubundi agishika muri Real Madrid yari mu mukinya sanzwe yarafise Ballon d'Or yavuye kwa Man yafise Ballon d'Or yavuye kwa Man yafise Ballon d'Or nivyo ndabitaho yari mu basa na Cristiano ariko izina azananye mu Real Madrid ntiryari gigitangaza nkuko yarigize mu nyuma yo kumara imyaka igera kuri 3 yararusha Ozil yatangura ku gatebe ariko yarusha Ozil none yatangura ku gatebe yasinze iri fenomeno Cristiano yatangura ku gatebe yasinze iri fenomeno se ntiyarakiri hoja yarakihaye yasinze iri fenomeno R9 Messi Suarez Neymar ntibabanye kuranyumva ariko kandi naguciye mu cura bandaniriza ego aho hose haba kwa Madrid haba no kwa Barcelona
hagomba hagira umukinnyi wari wese yidoka Neymar yagiye kwa Paris avuga ngo ngiye kuba umustar kubera ko sinabana na nawe nyine akavuga ati amajambo y'abantu niyo yanyoheje nawe yarabizize yo menye sinaye kuva mu mugore wa FC Barcelona uri kuranyumva uno munsi muri Real Madrid kutabana neza kwa bano bakinyi n'uburongozi bubifisemo uruhara rero hamwe boha amategeko yose nyezina kwiriye ku muyobozi bo bazanye mushasha muri mugore wa Madrid ati wowe ni ufise ijambo gusumba buri wundi muntu wese ngaho mu mugore wa Madrid uri kurumva yoba managing hano bakinyi kandi bo bana gusa kimwe aco nabonye aho kigoreye kamere ya Vini eske yokorohereza Jurgen Klopp arumva ko yonwana na kamere ya Vini rego no muse weri dike nimba je nawe tubana suko tudakoshana nta muntu umwe adakosha ariko urumva suko ngo turaberanda imisi yose ariko namaze gutahura ati Ridike ntegeza kumutahura muri ubu buryo kandi ntegeza kumva ko ntegeza kubana nawe uko biri kose nawe Ridike amaze kuvuga ati Houston ntegeza kumutahura muri ubu buryo kandi numva ko ntegeza kubana na Houston uko vyogenda kose uri kuranyumva ariko mu gihe wumva ko tobana nanje ko meze kose ntihande cyo ufata ingingo inkuba zibiri zisangira igico nivyo vyuko nyene Jurgen Klopp yakoze ati ninjire Vina sohoka ariko Houston twibukanye canke ndakubaza akabazo kavuga ngo ego Jurgen Klopp yabanye neza nako paravuga kubana neza yabanye na n'uwitwa Sadio Mane akabana na Salah abo bakinyi bose ko ari babiri umwe wese agomba kugira iki agomba kugira izira ryo hejuru y'undi mugenzi wiwe ariko bakaza kuba bavuga ngo Mohamed Salah niwe mukinya afise izina gusumba izina yande igihe Sadio Mane havya yigira ko equipe ya Bayern Munich muga barabanye naba Firmino barabana bagira attaque nziza ubwo tuvuge ko witwa Jurgen Klopp kuvuga ngo akene kwizina rya Vinicius bohurira mu muryango yinjiye tuvuge ko byo bibaye kubera mubano umubara atari mwiza cyangwa ukuntu yigumura cyangwa mubona ko atamubona ko iyo uri muri tactique ziyo je nibaza yuko hanini sinibaza ko Vinicius bitokunda ko aba muri tactique za Jurgen Klopp nikuranyumva simaza ko bitokunda ahubwo uwo mubano niyo byo gutahura igihe ngomagara ku kintu cyo gutahura wewe Ridike sinzi kuzi histoire ya Salomo na Daudi urayizi yo histoire abantu basoma birenge baca bayitaha Salomo na Daudi Salomo yarafise umwana wiwe mukuru yitwa Jonathan umwe yisabira ubwenge neza cyane Jonathan yabimenye kuva kare ko atazigera bumwami Daudi ariwe yasizwe amavuta zo bumwami ariko ikintu nyamukuru Jonathan yakoze kandi cyana mubeshejeho cyana mutunze kugera aragira nabige aramana bigiye bihe byose nuko muri we yumvise ati ntegezo gutahura ko Daudi ari wategezo kuba umwami nubwo je mvuka ku mwami aje nari ngwira ico iyo ntebe urumva ntegeza kubitahura rero kugutahura kuyiwe kwa natumye yumva yuko ategezo no gushigikira Daudi akamuba hafi anamurinde nivyo mugirira nabi Rafinha ivyo bintu iyo atavyitahuramo muri ubwo buryo ati ntegezo gutahura uko bivugwa kose nkema ko no bibamwo nawe nyene yisoze ntiyo yibaye muri FC Barcelona eske ntiyakoze akazi gakomeye cyane gusumba Lamine Yamal ariko Lamine Yamal si yabaye kuri podium y'abatwara agashime ka Ballon d'Or gusumba na Rafinha ubundi eske Rafinha y'ubundi muntu yumvira kure naye kuvuga ati ibintu Jesse ubuzima sino bubamwo ndashoboye noja mundi mugi nkakora ivyo reka tuvyoroshe gato bwana Houston tuvuge ngo buri mumenyereza agira icyo no kwita abakinnyi hitamwo yifuza gukinisha ariko nakubwiye ikintu kimwe mu ijambo rimwe nta mumenyereza atokwifuza gutunga umugabo bita Vinicius Junior muri equipe yiwe kuko uyu muhungu ari bamwe mu bawinga beza isi umupira w'amaguru itunze muri tactique nakikubwiye neza tumuzi ko akina gegenpressing pressing umugabo bita Jurgen Klopp ariko arishoboye cyane kuko Vini ari mu bakinyi b'abawinga beza isi umupira w'amaguru itunze kandi ngo tuzi iyo gegen pressing ubugiye kinwamwo n'aba fullbacks nimero 23 hamwe n'abawinga nimero 211 nibo bakina iyo tactique no kuvuga ngo abagata mu kibuga nimero 8 na nimero 10 bagaragara nk'aba bakinyi baza gukuvura mu gihe nimero 23 baduze niko gegen pressing ikinwa sivyo kandi ubugwiza bwa Vini nk'umuwinga arabufise azi gucenga bisa ko ufite umukinyi umuwinga cenga azi gucenga neza kagira fullbacks banyaruka zotera amasantre neza n'amapasi nyaruka iki kintu muri equipe ya Real Madrid akizanye guhita ukuramwo ikarita izina ryitwa Vinicius Junior biragoye ko uza kwibyaza umusaruro gegen pressing ahubwo no ngo hari amakuru abasohoka kugira ngo aryoshe no ngo transfer z'umuntu igasoka kubera ko bashaka kumva ko iyo transfer yogira poids ivyo no bishaka kugora ruhande kuko nashaka kubwire bona Ridike ushaka kuba uri Pep Guardiola ushaka kuri Carlo Ancelotti ushaka kuri Zidane ushaka kuri Detense Flick ushaka uburinde gutunga karite nk'iya Vini muri equipe ntayo ushaka ku ruhande
ahubwo niya kesi imeze gute Vini of course nta kino kwita discipline ntimworohera sivyo n'umukinyi buri gihe agaragara muri saga zo kwama ariko iragongana n'abafana zo kwama ariko iragongana n'abakinyi zo kwama ariko iragongana n'abamenyereza ivyo birabaho ni kamere y'umugabo ariko twabonye aba bad boy benshi babanye n'abamenyereza ndatanga akarore k'umugabo bita umugabo w'umutaliyano w'umwirabure Mario Balotelli Super Mario Balotelli yigeze kwakira muri equipe Inter de Milan amenyereza n'umugabo bita the special one bita Jose Mourinho bari bahuye basa aramuhagurutsa aramubwira ati muvandimwe yabwiye ati muhungu wanje niwe mwataka sigaranye hano kwa cyumva niwe nizeye kurukiza ndakwinginze arbitre niyakuvugirize ko satari ryo ntuje gushwana arbitre niyakuvugirize ko atari ryo ntuza kurenza induru sivyo amutirika mu kibuga Balotelli mu munota umwe radiye karto rouge ariko kubera ko yaramuzimwe ni wa mukinyi afise ubwo bushobozi nubwo bwiza bwo gutanga byiza mu kibuga yaramukinisha rero n'umugabo bita Vinicius Junior ashaka kufise karite ishobora kutu iyo discipline ari nyinshi ko kamere yiwe ari kameze ariko muri bwa bushobozi bwo mu kibuga ntabwo afise arabufise jere mana Jurgen Kloop ndi kuragana n'amaduti ko ari za nkuru usanga ziza kujyusha transfer z'umuntu kuko mon frère icyo maze kubona mu buzima bwanje sinigeze mbona Jurgen Kloop yivanga umukinyi Team Talk ni naza niyo nkuru Team Talk birashoboka kuko ishaka kuyizana of course kwiryoshe transfer ariko sinigeze mbona Jurgen Kloop yivanga abakinyi n'umusi wa rimwe avuga ngo sindagukeneye ndakwirukanye ahubwo we ni wamumenyereza aragaragaza ko ko hari ariko mu gusohora aragukiriza izo nkino none ubaza ko Adam Lallana ni hari umukinyi mwiza muri equipe ya Liverpool cyane muri Everton yari mwiza aza muri equipe ya Liverpool aba mwiza ariko kubera ko n'umukinyi muri projet ararimo ariko yaramukinje muri tamike kugira ngo amwereke hari genzo gusora ko nturi muri tactique zanje Jurgen Kloop nta musi nigeze muri karadekara avuga ngo sinifuza izina kanaka muri equipe yanje nta na gatowe so ngo ida nkuru ishura ko za nkuru zigahezagira transfer kiravugwa cyane muri equipe ya Real Madrid nk'umumenyereza Jurgen Kloop kuko hari amakuru abanye kuri football autopsy avuga yuko uyu mugabo bita Jurgen Kloop yiteguye kugaruka mu kibuga kumenyereza mu gihe hoza club yitwa Real Madrid na club y'Ubudagi urumva izo equipe zikira kuri zibiri equipe nkuru y'Ubudagi umugwi sergi w'Ubudagi witara Mannschaft hamwe na equipe ya Madrid zose ni inkuru ziravugwa cyane kuri iyo transfer y'umugabo bita Jurgen Kloop ire gutunga Vinicius Junior muri equipe arimo ni imwe mu maturufu bafise mu makipe mu makinyi beza cyo kumufasha muri gang pressing akaza kugaragaza urugero rwiza kuko ikarita Vinicius sinzi ngo niko ariko mukinyi mwiza ariko niko asungira urugero bita Vinicius Junior icyaka binacho n'ubwo ngo isoko gusora Vini yo ari muri wa mupango w'ubwo ngo reka tugabanye abasitari batumvikana hano ariko nawe n'umugabo nzi ko yabanye muri ivyo bihe byo gutungwa abasitari babiri basa nk'abanganye izo nguvu Sadio na Mohamed Salah kandi yabanye nabo batwaye ibikombe bagira 6 bari kumwe je mura kunubwa ngere izo nkuru ari sanguru zizazigahezagira icyo tatransfer bagabo cyangwa transfer y'ibitego bita Jurgen Kloop nuko kabisa bimeze